ndabahaye ikaze mwese bakunze ibiganiro vya BTV Burundi mu makuru yo kuri no kane gerekezo rya gatanu kwezi imyandaga 2021. Amakuru gizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gihe aho bukera duhimbaza umunsi mukuru wahariwe gushigikirana n'umunsi mukuru w'amakomine, abarundi barasaba gushigikirana bahereye mu kibano. Nayo mu Gatunguru harayafashwe umuntu ariko arimura iringoti itwara amazi. Melbet igiye gushiraho ubuhinga bwo gutigira ukoresheje imihora gutuma tumanaka ariko mutarishe. Aya n'ayandi iri mu kanya ndasubiye kubaha ikaze. Nkuko nameje kubabwira umutumwe ntiwigira inama kandi ubugiri bugira babiri. Umurundi wese ahari asaba gutera agacumu kumwe mu guteza imbere igihugu ciwe kandi no mu gushigikirana bahereye mu kibano. Ivyo byashikirijwe na Jean Vandirakobuca umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano mu gihe akashikiza ijambo gusa aho buca duhimbaza umunsi mukuru wahariwe gushigikirana, nayo ku tariki 7 myandagaro twazohimbaza umunsi mukuru w'amakomine. Kurikira umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano. Kuvyerekeye umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano uzoba kuri uyu wa gatanu, abajejwe intwaro basabwe guhimiriza bene gihugu bose, imvukira ndetse n'abarundi baba hanze y'igihugu, kwegeranya no gushikana mu bibanza ababijejwe bazobereka ku mitumba canke mu makartier imfashanyo igenewe abatishoboye n'abazoba bahuye n'ibiza bitandukanye. Ibizotangwa ni nkibi bikurikira: ibifungurwa bitandukanye, ivyambagwa, amasahani, amasafuriya, amasuka, amafaranga, eka ico cose umuntu ashoboye kuronka kandi kikagirira akamaro uwo bagihaye. Kubijanye n'umunsi mukuru wahariwe komine uzoba kuri uyu wa gatandatu, haraheze imyaka 8 abarundi n'abarundikazi duhurira hamwe kugira ngo twiginane kuri uyu munsi mukuru wahariwe komine. Uyu munsi mukuru wa komine rero ukaba ari akaryo keza ba musitanteri b'amakomine bazoba baronse kugira babwire abavuka komine intambwe komine igeze ko mu bisata vyose by'igihugu. Uyu munsi mukuru kandi nakaryo ko gushira mu ngiro imigabo n'imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi yubakiye ku civugo ngo turi kumwe twese birashoboka. Umurundi wese akaba hamagariwe guterera agacumu k'ubumwe mu guteza imbere igihugu cacu bihereye muri komine avukamwo. Nico gituma twagomba guhamagarira abarongoye amakomine wobaha akaryo ko gusuzumira hamwe imihora mikuru igana iterambere rya komine yabo, nayo ikaba ari nkiyi. Mu gisata c'ubutunzi, ukwiga neza uburyo bwo kwegeranya amafaranga yinjira muri komine n'ingene akoreshwa ku mugaragaro, guteza imbere igisata c'uburimyi, ubworozi bw'ibitungwa na buryo ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi bugiye kwegereza abahinga karuhariwe muri ico gisata ku migwa mikuru y'amakomine, kubungabunga umwimbo turonse no kwiga uburyo bwo kuwuhingura, kubungabunga no gucungera amatungo kama ya komine, inyubako rusangi aho twovuga ubutare, amatongo ya komine, ibibanza bikingiwe hamwe no gukingira amasoko, kugwiza ibitegwa njabukamazi bizana amafaranga y'agaciro. Uwe Jean Vandirakobuca umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano. Mu gisata c'ubutungane unaho haheze imyaka ishika 8 habaye inama rukokoma ku by'ubutungane. Uwe gisata c'ubutungane kirafise intambamyi narijya ariryo soko giterambere n'amahoro mu gihugu. Ivyo byavuzwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe ryigenga Parsem. Tumukurikire. Uko ivuga barabivuga uko byanditswe biranditswe mugabo mu ngiro
no twavuga tuti kugira berekane yuko ubutungane bwigenga bihera kuba nk'urongoye n'indaburongoye ubutungane umukuru wa sentare ntahinyuzwa none ubona umukuru wa sentare ntahinyuzwa uravye logistique na protocole ubona umushikiranganji w'ubutungane ngo wari hejuru yiwe ntibishoboka umushikiranganji w'ubutungane yategeza kuba ari munsi utwara sentare ntahinyuzwa na logistique icubahiro imodoka agira mu bijya bintu byose kugira kubibona abantu umukuru wa sentare ntahinyuzwa banaherekezwa n'imodoka zingahe abatwara assemblée cyangwa sena uwa sentare ntahinyuzwa banabana abiyameze gute urumva ntikica nk'ingenda ashigwaho neto bashaka kumukura ahandi n'umuntu bashira akamara nkima mu bihugu byo bikomeyeho bamunoma babashiraho mu buzima bwabo bwose kugira kandi gusura kubanyiganiza bagushizemo uzorinda upfa uri muri kurusitire aco gihe ntabuza kunyigana no ngaha naho bitobuko hotereza ko bico bitamanda wewe imyaka 7 imyaka 8 cyangwa imyaka 10 uri perezida wa kurusitire kandi bagutoye barabijunja sukunuma bisanzwe byaciye n'abo mukwana bashoboye gupropoza hose abantu tubara bitwarira kuri supreme na cyangwa kavuga n'imyaka bashobora kuba bamaze mu gutungana atabakosa bagirwa cyane ibiki aho rero bikiraza ivyo bitaba cyane urwego rukuru rw'ubutungane bote kuri de justice murabona rwanditswe mu ibwirizwa shingiro none urwego rwanditswe mu ibwirizwa shingiro rutariho kandi ari rwa mbere nyene rw'ubutungane no nimba gutinya kwimena igihute hanyuma kuvuga igituma bidahinduka ni nabo muri pouvoir executive no kuvuga abantu bo muri leta babumenye baratinya ubutungane bukomeye kuko muri leta niyo bajara amafaranga nibo usanga ibyo ku makosa byinshi usanga barabikora mu gihe rero ubutungane bukomeye babona ko umengo bwoca buza kubaharatse kugira ngo natwe nishobora gukira ibyo bitabaye ubutungane urabona ko niyo gushikura umunsi bavuze ngo bumvise umuntu yanyonoye mu bw'ibyo kuja mu butungane biri kumumengo ni ibintu bidakunda ntabwo ubutungane buzogenda gute ukimva hariya ngo habaye umugabo ubutungane bwo bumengo none nejese muri ngene twokira ubutungane tutabuhaye inzira iyi nabigere byingene abamagisi usanga bariko barabantume ngene baduga ibyo nibyo bindi byica ubutungane ngene bugenda ufashe abantu bakiri bashaka batarakwiza n'amakriteri ugazura baha ubaduza bumva yuko kurabashimira ashaka kurabasaba ibindi nibaza ko ari ibintu tudashikiriye aho ubutungane urabona ko ari ikintu nego ni igikoresho gitoyi abajejwe intwaro bose bashaka kuza barakoresha ngo ishyirahamwe ryatsindiye gushikana amazi muri ako gisagara ca Bujumbura rizohanwa mu gihe batoheza ibikorwa bahawe mu gihe gitegerejwe ivyo bivugwa n'umuyobozi mukuru wa Regideso kuri wa gatatu igihe ariko aragenzura bimwe mu bisagara bitashika nk'amazi hano mu gisagara ca Bujumbura ni nkuto Desire Sindihebura amaze kugendura ahari amasoko agiye gusahiriza amakati yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura avuye ku mutumba wa Nyenkarange ya mbere muri komine ya Rugazi mu ntara ya Bubanza umuyobozi mukuru wa Regideso Dr Engineer Major Manigomba Jean Albert aremeza ko abanyagihugu baba muri ivyo bice bafise ingorane kubera kubura amazi sikumva gusa birazwi abanyagihugu barakeneye amazi baronka amazi adakwiye basanga ari amazi nk'imisi nk'ibira atamazi baronka rero kubera ko usanga dufise imigambi yo kuzana amazi nashasha twongereza muri twasanga dufise no munsi yabaye intumbero uza kuraba aho tugejeje aho abagejeje abo twahaye isoko yo kuzana amazi uyo muyobozi yemeza ko atashimye uko ibikorwa bimeze mu masezerano amazi ateza kuzoshika itariki 23 z'ukumunani abanyagihugu bateza kwa bayarose rero jewe sinashimye cyane kuko ndiko ndarabona umenga azohava cereko mugabo ngira iminsi iracasigaye arashobora gukoresha umurindi nawe nyira akanyaruka akaraba ko iyo tariki yoshika amazi yayashikanye ibivugwa n'uwo muyobozi mukuru wa Regideso ntivyemezwa na Jean Ntakarutimana umuyobozi w'umuhinga mwishirahamwe ryatsindiye isoko yo kuzana ayo mazi ariryo Extraco Burundi
naho agwa akagaruka akavuga ko ikiza ca COVID-19 cabononeye. Ibikorwa bigeze twumva ko bigeze ku ntambwe ishimishijwe, gusa dufise ikibazo c'amatuyo gusa kubera tuyemporuta mu Buganda naho hari igihe usanga bari muri ikibazo gihanze isi yose ca COVID, basanga twateguye nko gupakira nk'amakamyo biratevye bimaze umwanya munini, mugabo twebwe uko tubibona ibikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije. Uyo arongoye Regidezo avuga ko inyuma y'itariki bemeranije badashikanye ayo mazi bazohanwa. Kontra ivyanditswe iratomoye cyatuguriza amategeko amahera twaplika ko amategeko avuga. Ayo mategeko navuga iki? Iyo atubahirije turaramande bamuca. Mugaje sinashaka kuri ico kuvyamande yo baraja muri Regidezo, mugabo je mfitiye ikibaba kw'abanyagihugu, nico gituma ivyo vyamande je sindabishira imbere. Mwishira hamwe ryatsindiye iryo soko bo bavuga ko mu mpera z'ukwezi kw'icenda bo batenyenyera bazoba bamaze gushikana ayo mazi. Atangorane nimeze iswe gucamo zikiza ca COVID yuko mu mpera zo kw'icenda tuzoba twahejeje, kuko mubonye amatuyo hari amatuyo amwe ariko barapakira mu Buganda ashobora gushika bibandanije kuri iyo ritime, turabona yuko mu mpera zo kw'icenda azapejeje. Ayo mazi azova ku birometero birenga 30 uvuye ku masoko 18 araho muri komine ya Rugazi, azotanga amazi mu makartie nka Tenga, Charama ya kabiri benshi bita Somali, Gahahe hamwe na zone ya Rubirizi. Mu Gatunguru mu ntara ya Bujumbura hari umugabo yarayahagaritswe ariko yimura umuringo utwara amazi. Aho mu Gatunguru ngo hakibonekeza ibintu bidatahuritse. Ni nkutubaza nikiciza. Umugabo mubona yafashwe n'abakozi ba Regidezo kuri uyu wa gatatu ariko ahindura umuringoti utwara amazi ku mutumba wa Gatunguru, komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Amaze gufatwa yaciye aja gufungirwa mu gasho ka zone ya Kamenge kugira hakorwe amatohoza. We agifatwa yisiguye avuga ko yabikoze kugira yubake urupangu rw'inzu yiwe. Bariko bararaba uko vyifashe mu kubakira ku miringoti yabo aho mu Gatunguru, bigaragara ko ari akajagari kuko aho batawuhindukije kugira biyubakire bawuhindurira inzira batabajije ishirahamwe rijeje gutanga amazi n'amatara Regidezo canke bakubakira ku miringoti. Ivyo rero ngo bituma amazi aboneka nabi aho muri aya makartier. Muri site ya Sobere ngo hari ikibazo cyo kwivuza mu masaha y'igihe c'umugoroba, bikibonekeza kuko abaganga bashikana igihe isaha 9 mu kuvura. Nayo ibijanye n'indero abanyeshure muri yo site ngo bararonkejwe ibibanza byo kwigamwo hafi yo site, mugabo gasaba ko bo kubakirwa ishure muri ico kigo. Ni nkutubaza Kayimo Prosper niyo nkuru. Abanyagihugu bari muri site Sobere naho bavuzwa baragira ingorane iyo bagwaye inyuma y'isaha 9 z'umutaga kuko bataronka ababavura. Ivyo bikaba vyemezwa na Regimi Igira neza arongoye site Sobere. Abantu ku murango baravugwa ariko ku mugoroba iyo hageze saa 9 abaganga baca bataha. Ntabwo biratora umuti kandi n'imiti ntabwo ikwiye kuko gushika ubu hariho imiti myinshi gisanga abantu bagenda kwivuza kutundi tuvuriro twa privé, umuti bataba bashoboye kuronka ngaha. Hamwe hageze ku mugoroba na nta baganga baba bahari. Ni kibazo gikomeye gose kuko ingwara ntiraba amasaha. Uvuga iyo hagize umugwayi agwara cyangwa umukenyezi agereye kwibaruka cyangwa umuntu agize ingwara zose zikeneye kuvugwa ari ukomeretse, bice biba ngombwa ko usanga turiko turariha udufagitire twinshi tuva hirya no hino ku bantu baba bagiye kwivuza kubera ngata muntu abaganga bo kubakira baba bahari. Ku kibazo cyo kumenya iyo abana bari muri iyo site bazokwiga, urongoye site Sobere amenyesha ko bamaze kuronka ibibanza, mugabo agasaba abagira neza ko bo bubakira amashure muri iyo site mu ntumbero y'ukorohereza ivyo bibondo vy'u Burundi. Abajejwe iby'indero mu ntara barafatikanije na leta na mustanteri na buramatari bariko baragerageza gutora ikibazo cy'umuti na nishirahamwe UNICEF tudarisize inyuma hamwe na World Vision baragerageje. Turamaze kubakirwa amahema yo kwigiramo abiri kuri shure riri ngahe hepfo muje kwibararija mu Rukaramu, barayubatse kugira bagwize amasara abana bashaka kwigiramo no ngaha kandi mu kigwati cy'iterambere, ukuvuga abana bazoshobora kwigira kuri ayo mantu zabira. Ariko turiko turiga n'ukuri twosaba leta kugira badufashe n'amashirahamwe atandukanye turonke ishure yo bitaye kore mobile ngaha nyene muri site kugira abana
turabukuru twabakurikiranira hafi. Iyo site ya Sobere ikabirimwo abanyagihugu bagizwe n'imiryango 1,100. Ishirahamwe ryo gutigira Melbet rigiye gushiraho uburyo gutigira ukoresheje ubuhinga bwa none bishyuye mu buhinga bwo gutuma tumanako. Byo bikaba byavuzwe na Kigingi umwe mu baserukira Melbet hano mu Burundi. Ni nkuru dukurikirana application uyikura kuri site ntuyikura kuri Play Store cyangwa App Store ko musaye mu bimenyereye. Ni kuvuga uragenda kuri www.melbet.bi hanyuma ukabona ushobora kugura. Ubwa mbere twara twugurura konte gusa duciye kuri site ariko ubuye ushaka no kuronka application bikakorohera. Icurumva ko ari ikintu gifasha abantu kubera abantu benshi bagumye bavuga Kigingi babaza abantu none tubikura he tugira gute nukwibutsa abantu yuko ntuca kuri Play Store uca kuri site nayo irahari murayizi www.melbet.bi icoye nibaza yuko nimba takibazo twoca tuja kugikurikira igikurikira naco nuko abantu bazogenda bakoresha application haje akarusho kubera Melbet murabizi neza yuko yavuze yuko atagacere kazokwama kaba azokwama ariho bishasha Siterera abantu kubandanya bapariya ku bwinshi mu bantu 10 bazokoresha application kandi bakayikoresha kuri ritme nini murazi yuko Melbet mwarabibonye ikoresha muciye ku mbuga zayo canke mugaca ku ma platform yiwanje icaka amaje inkino zose turi muri Geo basket tennis ibintu byose ukuvuga rero abantu bazogenda bapariya ku murindi munini mushobora kuronka abambere abantu 10 ba mbere umwe azoshobora kuronka telefone nziza cyane iPhone Pro Max 12 ubundi wanyuma ubwira kuri numero 10 nawe wanyuma muri abo 10 azoronka iPod ukuvuga yuko kubakunzi rero ba Paris murumva neza uretse ibiharuro ntuzeya byiza Melbet propose par rapport yandi ma Paris dufise ngaha mu Burundi utsindira amahera ukaca wongera ugatsindira n'aya n'ubu burusho yazanye Melbet ni nka promotion novuga agacabaho rero igira gatatu nuko Melbet yazanye ikintu vraiment nimboneka rimwe ati ni giki Melbet yagiye kuvugana ama societe ya communication ngaha mu Burundi ku muntu wese ubunyene ukavuse telefone yiwawe bigiye kuja mu ngiro atama megarimo ariko ukagenda muri moteur de recherche ukagira www.melbet.bi ushaka uri muri Lumitel aya tuzi akomeye niyo dufise Lumitel Econet wireless smart hamwe na Onamob izo zine nta mamega ufise yaguheranye ugiye kuri iyo site izo kuguruka kuvuga yuko les charges zo kuja kuri site les charges zo gupariya kesa so upariya aciye kuri konte yuguruye kuri site ni kwa gusa nta mahera Melbet izoci kurihira ayo mamega no kuri inkuru ijanye byo gutigira turangije ko amakuru yacu tubashimire ngese nko badukurikirana dushimire adufashe gatorokanya Nestor Nahimana yamwenga ivyuma Raymond Prosper niyo nkuru yarahagarikiye Jessica Kahini ngabende nabashikirije mugira uhevyizinga hiwanyu murakoze